Hello, ni Juifu. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bantu bane udakwiye guha icizere cawe mu buzima bwawe. Hari abantu usanga dufise mu buzima bwacu ugasanga na bagenzi bacu, ugasanga n'abantu twita abantu bacu mu buzima. Ariko ugasanga aba bantu nta kintu na kimwe bariko baradufasha mu gutera imbere, ugasanga aba bantu ahubwo uko tubandanya kubana nabo bizotuma dusanga twarihemukiye tutabizi. Ushobora kuba uri muri sosiyete y'abantu ukabona abantu bagukikije canke abantu muri kumwe ukabona umenga n'abantu bawe, ariko niwicara ukiyumvira neza kuri aba bantu uzosanga aba bantu atakeza bakugombera canke ari abantu bariko baragutakariza umwanya. Yego bisanzwe ijambo ry'Imana rivuga yuko ata muntu woha icizere kirenze, ariko mu buzima uba ukeneye abantu bo kwizera kuko iyi si ntiwoyishobora uri wenyene. Ariko aba bantu ngiye kukubwira ngaha n'abantu bo kugendera kure kandi n'abantu bo gutinya cane mu buzima bwawe. Nta keza baba bakwipfuriza. Bana nanje muri iki kiganiro kugira ngo wumve aba bantu ingene baba bateye. Ikaze. Umuntu wa mbere udakwiye guha icizere cawe kandi ari umuntu wo kugirako amakenga cane, ni wa muntu akurondera iyo vyaciyemwo, wa wundi akurondera iyo mugiye kurya amafaranga. Mu bisanzwe wowe ubona umenga mu buzima niwe muntu wawe, ubona umenga mu buzima niwe muntu ufise, kubera ko kurondera iyo hageze kurya ikirori. Ariko niwicara ukiyumvira neza, uwo muntu nta keza agushakira, wewe uja kumufasha kurya amafaranga atayufise. Kandi uyu muntu uzobigendereze neza, numubwira uti jewe ndafise ikibazo nshaka ko tuvugana, muhuye azomanza kugura icupa rya mbere, akubwira ati iyo iracari inyota, banza ufata agacupa turavugana. Wasubira kumubwira ati none vya bindi gute, ukabona akubwira ati nakongera kandi ukaza kwiroturuva wamaze kuboregwa. Hanyuma ugataha ca kibazo utacishuwe canke akubwira ati ndaza kukwishura reka tubanze turyoherwe, ati turiko turaryoherwa ukazana ama stress yawe. Uyu muntu rero uzosanga akenshi umenga niwo mugenzi ufise, umenga niwo muntu wawe, ariko uyu muntu nta keza agushakira, kuko umuntu agushakira keza canke umuntu mwiza kuri wewe n'umuntu agufasha nawe gutera imbere, si umuntu agufasha kurya amafaranga, ahubwo n'umuntu agufasha gutera imbere. Rero uyu muntu no kugendera kure, kubera ko uzosanga uriko uritakariza igihe n'umwanya ku muntu we yamaze gufata intumbero y'ubuzima bwiwe. Hanyuma nimwatandukana usange wewe ntaco washitseko, kandi vyitwa yuko waruzinanye n'umubosi canke waruzinanye n'umuntu yateye imbere. Nimba umuntu aguhamagara ari uko mugira muje kurya amafaranga gusa ata kindi, menya yuko uyu muntu atari mwiza kuri wewe. Umuntu agufasha kuroba ifi niwo muntu wawe kurusha uriya agufasha kurya ifi. Aguhamagara iyo yayirovye, nakwigishe kuyiroba hanyuma mubane neza nawe utere imbere. Umuntu ugasanga afise business canke umuntu ugasanga afise uburyo yinjiza amafaranga yiwe, ariko wewe wita umugenzi wiwe ukaba utazi aho business yiwe itangurira nahiherera. Uyu muntu akaba atoshobora kukubwira ati uzoze nanje ndakwereka ingene ushobora kwinjiza amafaranga. Uyu muntu si umuntu wo kwizera, kubera yuko uyu muntu ahubwo abashaka umuntu amufasha kwimara stress z'akazi. Rero wewe nawe ukaca wibaza yuko ariko arakuryohera, ariko aratuma urya ubuzima, ariko menya yuko uyu muntu ariko arakwica. Umuntu wa kabiri udakwiye kwizera n'umuntu akubwira ububi bwa famiye yawe. Wa muntu usanga muri kumwe akaguma akubwira ngo abiwanyu bameze uku, abiwanyu. Yego ibyo birashobora gushika umuntu mukavugana, kandi nawe ukabuzi neza yuko abiwanyu bashobora kuba afise ububi kanaka, mugabo uriya muntu azoguma abiririmba ashaka kukwankisha famiye yawe. Uriya muntu si mwiza kuri wewe, parce uko vyogenda uko ariko kose nta muntu azogukunda nk'umuryango wawe. Kenshi bakunda kuvuga ngo umuryango wawe ni nka ekipe, iyo ikorotse mu cicaro ca kabiri murakorokana, iyo iduze muradugana. Rero uriya muntu akwankisha famiye yawe, aguma akubwira amakosa, naho muba mwarashwanye na famiye, mugabo ntatange inyishu nziza avuga ati mwobigenza uko kugira ngo musubire mwiyunge, ahubwo aguma akubwira ati bariya abantu baje kure, bariya abantu ntibabi, abeza ni jewe canke abeza n'abagenzi muri kumwe. Menya yuko uriya muntu atakeza agufitiye, kubera yuko abagenzi barahinduka kandi abagenzi baragenda, mugabo famiye uko mwokwangana uko ariko kose canke famiye uko mwoshwana uko ariko kose ntigikuraho yuko muvukana, ntigikuraho yuko ari so wawe canke papa wawe, uko vyogenda uko ariko kose. Rero uyu n'uwundi muntu wo kwirinda cane mu buzima bwawe atari uwo kwizera.
umuntu aza kukubwira ububi bwa famiye yawe buri munsi agashaka yuko mutandukana ugahunga famiye yawe. Buri munezero wa mbere umuntu afise mu buzima ni kugira umuryango. Iyo udafise umuryango mw'iyi si ubaho utuntuye, kubera ko uyu muntu ariko arakwankisha famiye yawe we afise famiye yiwe kandi babanye neza, bisigura ngo umunsi umwe azoguta yigire muri famiye, canke naho bagira inama ya famiye wewe mwajanye aho byati wewe sohoka hanze urarindiriye hanze ibintu vya famiye. Rero uyu muntu si umuntu mwiza kuri wewe, ni umuntu wo kugendera kure no kugira kamakenga. Umuntu wa gatatu wo kugira kamakenga canke atari wo kwizera kandi ubona umenga ni ibintu bisanzwe, kandi ubona umenga ni umuntu w'umugenzi, ni umuntu agushimagiza, wa wundi atigera abona ikosa ryawe na rimwe. Ibintu vyose abo ubona umenga uri marayika, wa wundi aguma gushimagiza, wa wundi aguma kugira ngo ni sawa, naho uwo muhanuzi ikintu ukamubwira ati je mbona ibintu vyogenda uko, atigera avuga ati oya. Uyu muntu nta keza aba agufitiye, ahubwo uyu muntu hari ikintu aba ariko araprofita kuri wewe, hari ikintu aba ashaka kuri wewe. Uyu muntu ntaba agukunda. Buriya umuntu agukunda ni umuntu akubwira amakosa yawe hama mukicara mukayakosora, mugabo asohotse hanze akakuvugira naho uri mu makosa. Ariko umuntu azogushimagiza buri kantu kose ukoze canke muri ibintu byose umubwiye, menya yuko uyu muntu ari ndyarya. Nagiye hanze agenda kuvuga ibindi bitandukanye nabijya kubwira, kubera yuko uyu muntu ntashobora kubaho agufata nka marayika mw'isi, ntibikunda. Ahubwo afise ikindi kintu ashaka kuri wewe. Ni umuntu wo kwitondera cyane, kubera ko abantu turakosha, abantu twama twimvira ibintu bimeze neza. Ufise umugenzi w'ukuri ni umuntu aguhanura canke n'umuntu ahubwo ati yamana aho ugiye gukora ibisibyo. Uzorabe kenshi abakene iyo bari kumwe n'ababosi ntigera abona ko bosi yakosheje canke ntigera abwira ko bosi yakosheje. Bosi naho yotwenga ubusa nawe uri umukene uca utwenga. Bosi naho yokora akantu uca ukoma amashi. Bosi naho yogira ibintu ucugira gute uca umuyoboka. Bivuze ngo ntuba ukurikiye ujya mu canke ntiwawemera ujya muntu, ahubwo wawemera icyo ufise. Rero nta bugenzi bamufitaniye umuntu agushimagiza cyane atigera abona amakosa yawe. Uyu muntu si umuntu mwiza kuri wewe. Umuntu wa kane atari wo kwizera, uyu wewe turamenyereye mu buzima bwacu, n'umuntu aguma avuga abandi bantu iyo muri kumwe. Umuntu aguma avuga abandi bantu iyo muri kumwe si umuntu mwiza, kubera ko iyo ari kumwe n'abandi nawe avuga wewe. Uyu muntu niba umufise nk'umugenzi canke nimba muzoba muri kumwe, amajambo uzovuga amajambo akenewe, kubera ko amajambo yose uzovuga azoyatwara hanze. Rero abantu usanga atabindi bintu afite byo kuganira, baganira abandi bantu. Rero uriya muntu uzomwitondere, kubera ko iyo ari kumwe n'abandi ni wewe azovuga, kuko nta bindi bintu amenyereye mu buzima. Rero n'uyu ni umuntu wo kwitondera cyane mu buzima bwawe, atari wo guha confiance, parce que uko avuga abandi niko nawe azokuvuga, kandi ibyo azokuvuga ivyo naho yo kuvuga byiza, ibyiza birashobora guhera ugasanga ariko kuvuga nabi bivanye nuko ariko yamenyereye. Rero n'uyu umuntu wo kwirinda cyane. Ngaba abantu bane canke ubwoko bw'abantu bane udakwiriye guha ikizere mu buzima bwawe. Umuntu wa mbere ni umuntu akurondera iyo byaciyemo. Umuntu wa kabiri ni umuntu akwankisha umuryango wawe. Umuntu wa gatatu ni umuntu agushimagiza cyane birenze. Umuntu wa kane ni umuntu avuga abandi iyo muri kumwe, mu biganiro vyiwe yama harimo banaka. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Nubwije ikiganiro hano uri w'agaciro kuri twebwe. Muri mushasha raba ko wakoze subscribe, hama ushireko n'aka like kadufasha cyane, utwandikiye no muri commentaire icyumviro cawe. Murakoze cyane.